Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nshuti namwe bagenzi muriko mukurikirana imbonesha kure yanyu JCTV. Turi kuwa mbere igenekerezo rya 29 Munyonyo mwaka wa 2021, akaba ari wa mwanya tubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Jewe ngira ndabashikirize ni Nunzumwe Godefroid na uriko aratuma amajwi n'amasanamu bibashikira neza, akaba ari Sofoni Hico Burundi. Turabahaye ikaze. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba ari zizikurikira. Abenegihugu baba muri quartier GIKUNGU begereye inkengera z'uruzi Ntahangwa barafise impungenge kubwo gusenyuka kw'inkengera z'ugo ruzi. Umutambukanyi Ntaruba Generose aba mu Maramvya aratabaza umukuru w'igihugu c'u Burundi n'abandi bategetsi batandukanye ngo bamukomorere itongo yanyazwe kandi akingigwe. Ibi murabikurikirana navyo muri ano makuru. Tubafitiye n'ayandi mu mwanya, inkuru imwe ukwayo. Abenegihugu baba muri quartier GIKUNGU begereye inkengera z'uruzi Ntahangwa barafise impungenge kubwo gusenyagurika kw'iyo nkengera zago. Ponsier Sibomana aratubwira idonido. Abenegihugu baba muri quartier GIKUNGU aho ni muri zone GIHOSHA barageramiwe n'ibihomoka vy'uruzi Ntahangwa. Hamwe atacokogwa, abenegihugu basanzwe baba ku nkengera y'ugo ruzi bashobora guhitana n'amazi umwanya n'umwanya narijya ari mu gihe c'imvura. Nkuko twabimenyesheje nabo twahasanze, abenegihugu bavuga ko batewe impungenge nyinshi no ku nkengera z'ugo ruzi zibandanya gusenyuka. Bon, je nitwa Nduwimana Marie Chantal, abasanzwe ndi mu batware bo muri GIKUNGU. Ibi bintu kubomoka nivyo hariko harabomoka kandi hamaze igihe kitari gito. Hariho nabo mu nzego bigeze kuza kuharaba ariko ntaco barashobora gushikako. Twebwe tukibona baza kuharaba ntitwamenye ibyo bashitseko kuko ntitwovuga hari umuhango hari kuko twebwe ntaco turamenyeshwa na kimwe. Kuba maze kuba mbona hatangwe kubomoka igihe kitari gito, kenshi harakunda kubomoka imvura mu gihe c'imvura cane mugabo nko mu gihe c'ici kubera haba hameze nk'akamutse ashaka kuhatabomoka mu gihe c'imvura, ashaka kuhabomoka nko muri no misi harabomoka cyane ko inzu z'abanyagihugu ashaka kuba barubatse barashobora zirashobora gushikirwa mu misi imbere. Bagasaba leta y'u Burundi ko yokora uko ishoboye kose kugira ngo ikingire inkengera z'ugo ruzi nabo babone koroherwa. Twe mu bisanzwe ico twosaba leta ni kimwe, turifuza yuko leta yoraba uno musozi ngaha hefu kuntu umeze, hanyuma ikarondera ibintu bisegura uno musozi, hanyuma kugira abanyagihugu ntituje mu ibarabara. Ico twosaba nuko bashobora kudufasha hanyuma kugira ngo barabe nyene bodukingira uruzi, bakingire n'inzu z'abenegihugu kugira ngo zishobore kubomoka. Umutambukanyi Ntaruba Generose aba mu Maramvya aratabaza umukuru w'igihugu c'u Burundi n'abandi bategetsi batandukanye ngo bamukomorere itongo yanyazwe kandi akingigwe. Uwo mutambukanyi avuga ko iryo tongo yarisigiwe n'umuvyeyi wiwe azwi ku izina rya Gafunsi, maze akaba yarinyazwe n'umukuru wa quartier Maramvya batazira Hilari Museremu. David Mugisha aratubwira idonido. Aratakambira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, umuhuza w'abarundi n'abategetsi batandukanye. Uyo n'umutamakazi Ntaruba Generosa yanyazwe itongo yasigiwe n'umuvyeyi Gafunsi riri mu Maramvya. Niho nacengira nta kundi rero reka jewe nganyira umukuru w'igihugu. Naranditse no kuri wete rugorotse kandi ico gihe nari navunitse nari ndemvye, ndandikira umukuru w'igihugu nukuri ndamwandikira ndamutakambira ndavuga byose ukuntu bimeze, ukuntu nagiye ndanigwa kabisa bunigwe ndanigwa mu gihugu navukiyemo, data yavukiyemo na mama, ariko nukuri nararindiriye inyishu narayihebuye. Sinzi igituma ubu rero nagomba nongere nkurikirane n'ukuri
data se barundi ntabara nukuri ntabara nyakubahwa siho ndi mugahinga ndi mukarere mubagahudu simfise utwonja sindonka none je nkora iki mfashwa n'abarundi abantu nibo bamfasha n'abarundi nkomoreza ugatongo kanze uyo muga yagiye kuza kwihitamo ntabara nukuri ntabara se nyakubahwa sega w'abarundi bose ari uganza abarundi bose ari uganza Burundi ari umutabazi w'abarundi n'abarundi kazi ntabara nanze nukuri uzobukoze ntabariza n'umuhuza w'abarundi ndamutabazize umuhuza w'abarundi bose nazinda umurundi data n'umurundi mama n'umurundi ngore mu Burundi ndabariza umurundi umuhuza w'abarundi nanze anyibuke antabare anyibuke angire nkuko abandi abagira nanze nukuri nzomushimira kuko ndi mu Burundi bwacu twavukiyemo kandi kinaco n'uwunyaga yo bumuntu yoba ari leta ni wakwiye kunyaga nkavyemera ariko umuntu nkanje kandi yazava hirya mukindi gihugu yega ari mu Burundi mugabo ari mu yindi ntara tuvuga ko ari mu yindi ntara akaza kunyaga ubona habona leta izuba riva Burundi bubona amakunga ahagaze abazungu bose bari mu ico gihe nukuri ntabara muhuza w'abarundi mfashe nkuko ufasha abantu ntabare nkuko utabara abandi ndakomye amasi akarinyagwa n'uwitwa Hilal Muselem umunyarwanda ari kumwe n'abarundi babiri aribo Ntawuyankira Evariste na Dieudonné asanzwe ari chef de quartier mu Maramvya. Uyo mutamakazi aremeza neza ko iryo tongo umuvyeyi wiwe yarirose arihawe na leta kugira abaharimire ipama. Jewe nitwa Ntaruba Generoza, jewe naranyazwe nyagutongo kujya 15. Iyo tongo twarihawe na leta, data yari yarihawe na leta, babimuye bakura hepfo y'ibarabara aho baba ati nibimuke baze kurima ipampa. Baca barimuka kugira ngo aho hantu baharima ipampa buri mwaka ahantu barima ipampa. Ko mu nyuma rero ingorane ziraza z'intambara, zenda namaze kuja kubaka turangwa n'umugenzi wanje, data asigayeho imisi mike acaragwara, agwaye acarapfa. Mu nyuma rero jewe tugarutse n'umugenzi wanje tubazije ati iryo tongo yinjiwemwo n'umutamakazi w'umunyarwandakazi arisaba abashingantahe bahajya nyene kujya 15. Ngo bamuha indaro ngo amazi yamuteye, asubara mu hiyo ndaro ahicaye nawe nyene imisi mike aca aragwara. Atumako umujukuru wiwe yitwa Hilali Muselem ati iri tongo rigumye narihawe n'abashingantahe, jewe numva ndemvye. Uwo mukecuru nkanze nyene acarapfa, apfuye umuhungu arigumyemwo. Jewe aho nzire ntinze kubaza, bambwira bati dirimwo umunyarwanda. Tino n'umunyarwanda yoronka itongo gute ry'umurundi yararironse akarihabwa na leta. Tereka jewe niture kuri ba data bamfashe, zambanza ngenda uyo mugabo nyene bari batanze w'umudekarite yitwa Ntiyamwishimiro Gedoni. Ndamubaza ati byose ngorane ndakujana ku komini bakubone kandi tujanye n'abashingantahe. Cha turagenda tujana n'abashingantahe barababa batatu. None uyu muramuzi nawe tego turamuzi kuko bari bazi data tituramuzi. Basi tinakundi rero reka ahantu nahi wawe nahi wanyu. Ivyo bigaragarira ku mpapuro yashorerako ipampa mu ihinguriro Kojerko nkuko twashoboye kubyibonera igihe twahashika. Yatweretse nikete ishirahamwe Kojerko ryandikiye senare ayimenyesha ko umuvyeyi wiwe ariwe Gafuzi
yarimiye ipampa aho hantu, ariko nk'uko urwo rwandiko rubivuga, uwamunyaze bigaragara neza ko atigeze arimira ipampa aho hantu, ndetse no ku ntonde ry'abaharimiye ntagaragara ko. naho bugenda bakaza mu masentare yose kuza kuraba, nukuri bakagenda no muri Kojiriko ntiyigeze ari mipampa n'igihe na kimwe, ntiyigeze ari mipampa ryari madata, we ntiyahigeze, nta no kuri kuharimira yaharimiye, yagomba nyine kuwihariza kuko yaciye aza nyine arahihariza, arubaka arasubira akaza mu kumpayira ko yahahaye n'abashikiranganzi bose bubatsemwo. Jewe ndabivuga sindabitinya kuko yarabivuze icese zuba riva. Sinzi rero ukuntu mugira mukantabara mukabinsubiriramwo mukaza kumbariza hose mwayo masendera yagiye aransindisa yuko jewe ataburyo no bafise, muheze mu bisubiremo. Arasaba kandi ko leta yomufasha ikamukurikiranira umutekano wiwe kuko aho ahabaye aturatura. Ubu rero jewe n'ubu aha ndaha aho ndi hose ndanyegeye kubera uwo umugabo nyene yanyaze aguma ndondera ngo anyice, kandi ngo anyicire n'abana. Nico gituma jewe no kuri n'ubu nyene nsabye umutekano wanje mumfashemwo, ntazagira umwana wanje akomereka ngo ni kubera itongo. Muyavugwa mu yandi makungu, inyuma y'imisi 2 Abiy Ahmed umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia ashitse ku rubuga rw'intambara, yamenyesheje ko igisirikare ciwe cifashije neza, mbere bamaze kubohoza tumwe mu turere twarifatiwe n'abaroberi. Nowe Irankunda aracubwira idonido. Mu gihugu ca Ethiopia inyuma y'imisi 2 umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed avuye mu biro akaja kurongora urugamba bariko bagwana n'abaroberi ba TPLF bava mu rwaruko bw'ico gihugu. Ku munsi wa gatanu ari ku rugamba yamenyesheje ko ibintu biriko bigenda neza, ko ingabo ziwe zihagaze neza ku rugamba, kandi intara zibiri zari zafashwe n'abagwanyi ba TPLF zimaze gusubira mu minwe y'ubutegetsi. Aramenyesha kandi ko mu minsi itarenga 2 bazoba bamaze gufata ibindi bisagara abo baroberi bari bigaruriye. Aho twobamenyesha ko kuvaho umushikiranganje wa mbere yishikiye ku rugamba hariho abanonotsi benshi b'ico gihugu bemeye gushigikira Abiy Ahmed kugwanya abagwanyi ba TPLF nabo bacuditse. Ati tuzogwana gushika kuwa nyuma mpaka duhaye ishema nitekane igihugu cacu ca Ethiopia. Nino kuri no nkuru mu makungu turangirije ko amakuru twari twabateguriye uno munsi, tubamenyesha ko imbonesha kure yanyu JCTV muikurikirana muciye ku mbuga ngorokana bumenyi nka Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, mwanditse akajambo JCTV naho utaha.